umwana rero abavyeyi, umwana mumenyereze gukora, mumenyereze ubuzima bwose, mumenyereze kurondera, mumenyereze kumenya yuko atawutunga nka nyina, mumenyereze yuko nagera ahantu isi igahinduka, isi irahinduka akagera mu bukene, azomenya kuja kwikorera umufuko w'amateke iyo ari ku birometero 3-5 akawiremeka akawuzana. Mumenyereze yuko ashobora kubura akazi akadandaza amakara akabaho. Mumenyereze yuko ashobora kugenda agakora igifundi, agakora ikiyede, akigurira isabuni, akigurira ibutura. Mumenyereze yuko amafaranga atarayo bamura ku biti, mumenyereze kurondera mu buzima bwose. Reka kurira niwe wiyiciye. Turasoma imigani 31:15 haratwereka umugore mwiza. Umugore afatanya n'Imana kurema. Umugore niwe yahawe zirya taranto 10 tubwirwa muri Bibiliya. Umugore iyo abaye mubi n'abareze baba babi, iyo abaye mwiza n'abareze baba beza. Uwo mugore mwiza Bibiliya yaratubwiye ingene ameze, ategura abana, ategura igihugu, ategura isi, handitse ibikorwa vyiza akora. Ubu rero igihe tugezemo, abavyeyi nitwe turabicanyi ba mbere, twiyicira tuzi ngo tubiko dukorera urukundo. Nivyo, umwana aravuka, umwana avutse ni vyiza, harafise igihe tegerezwa nyene kumwegera, ukamurera, ukamwoza, ukamushira ku bibero, ukamutamika kugira ataragira kwitamika. Ariko hagera igihe umwana umumenyereza yuko umwanya wose ategerezwa gufungura. Ugasanga umwana muri gahunda wahaye umukozi wawe, mu gitondo akivyuka uramuha icayi n'amata. Saa yine igeze ugategeka ngo bamuhe ivyamwa. Saa sita igeze ugategeka ngo bamugaburire. Saa 9, saa 10 igeze avyutse ugategeka ko bamugaburira ku nguvu. Saa 2, saa 3 igeze ugategeka ko umwana ategerezwa kurya. Ugasanga umwana umugaburiye 5 ku munsi. Mbega uwo mwana murumva estoma yiwe izokwigera iruhuka? Uretse ko bimwononera umubiri n'ubwonko. Ivyo bintu ko kuntu mugaburira estoma yiwe itigera iruhuka, uko kuntu mugaburira biragenda bikamwonona. Ica kabiri, uwo mwana agera hahandi hageze ko bamugaburira, mugira siporo, muriruka kuko ugomba kumugaburira ku nguvu, wewe adashonje ugashaka kumugaburira ku nguvu, umuntu yaje mubona abayaya biruka n'abana. Mbega uwo mwana uhamwe wo mureka ageze kurya, akarya, agahaga, ukabanza ukamureka akaza kurya yongeye gusonza, niho uwo mwana aheza akabifungura bikunze kandi agafungura neza. Uwo mwana uretse ivyo ugaca umumenyereza yuko n'isahani aririye ko atayikuraho, ukamumenyereza yuko adashobora no kwimesera agahuzu gakeye, ukamumenyereza yuko ikigezeho cose ari wategerezwa kwigurirwa. Umwana w'umukobwa ukamumenyereza yuko ategerezwa kuzinduka agenda gutera inzara, ukamumenyereza yuko hageze gusokoza ategerezwa gusa gusokoza, agahindura umushatsi, agahindura umubiri ngo ase nk'uko isi ishaka. Ukagerageza yuko aba ikintu cose c'igitabo umwana w'igitangaza. Uwo mwana ukamumenyereza yuko byose ari buzomuronderera. Ugasanga umwana ntazi no kwigurira isabuni, n'inkumi n'umusore ntazi umuruho w'ubuzima. Ugasanga uwo mwana ategereje yuko ategerezwa kuzokora mu biro bikomakomeye. Uwo mwana ureze gutyo ataco yiha, ataca akora, none uriteze ko azokuviramwo iki mw'isi ko umuntu atanga ico afise? Uwo mwana n'urugo ntabwo azoshobora, kuko ni wabo ntago yamenyereye gutegura, ntaca azi gukora, ntaca ahereza amaboko. Bavyeyi, abana bacu nitwe tubica. Umumenyereze yuko ategerezwa kugendeza amaguru hejuru, akambara bwa buhuzu bugufi yamuzi, akagenda kwakundi ukamumenyereza yuko umuha amafaranga menshi, akagenda muri karaoke, akagenda gusorora n'abandi, agasohokana n'abashatse, agatahira hashatse, akifata uko ashatse. Uwo mwana ameze uko nigira azogira mu rugo rwiwe azoba ntawungaba, azobwira wa mugabo wiwe ati aho wankuye urahazi, jewe reka kumenyereza ubukene bw'iwanyu, reka kumenyereza ibyo ushaka, kuko ibyo jewe siko wacu, siko twakuze. Umwana rero abavyeyi, umwana mumenyereze gukora, mumenyereze ubuzima bwose, mumenyereze kurondera, mumenyereze kumenya yuko atawutunga nka nyina, mumenyereze yuko nagera ahantu isi igahinduka, isi irahinduka akagera mu bukene, azomenya kuja kwikorera umufuko w'amateke iyo ari ku birometero 3-5 akawiremeka akawuzana. Mumenyereze yuko ashobora kubura akazi akadandaza amakara akabaho. Mumenyereze yuko ashobora kugenda agakora igifundi, agakora ikiyede, akigurira isabuni, akigurira ibutura.
mumenyereze yuko amafaranga atarayo bamura ku biti, mumenyereze kurondera mu buzima bwose, mumenyereze kugira ubuntu, wamumenyereje kumubwira yuko umuryango ari abo bavukana, wamumenyereje kumwereka yuko umushitsaje atari uwo munganya agaciro, atari uwo kwakirwa, atari uwo guha karibu muri saro yawe, ari uwo kubaza ngo urinde, ushaka iki, uvuye he, mvira kw'irembo. Uwo mwana wareze uko nta buntu azogira. Bibiliya itubwira ngo uzugira ubuntu ubwambare kw'izosi. Niwagira ubuntu, ubuntu nabwo buzoguha abantu nabo bazoguha ibintu. Niwagera mu kaga, abo bantu bazogutabara. Imana izoguhemba. Nukuvuga twebwe turabayaya b'Imana. Iyo uri umuyaya w'Imana w'umuntu rero, umwana ureze si uwiwawe, agera igihe agakorera nyenewe. Abana bacu tuzi kubategura bagaba abakozi b'Imana, bagakorera Imana, bakamenya yuko isi nta kindi tuzoyikuramwo uretse kuzoyikuramwo guhembwa n'Imana. Menyereza umwana rero yuko ivy'isi ko yabironse ko bihari, kugira ngo tubisabikanye, kugira tubifashisha abadafise ayo mahirwe, kugira ngo dutabara abo gutabagwa. Menyereza umwana kuza gusura abantu kwa muganga, menyereza umwana kuja gusura abantu mu mbohe, menyereza umwana kubaza uri mu gahinda muganiza ati mbega bimeze gute, menyereza umwana kuba umugwaneza, menyereza umwana kuba umukozi w'abandi, umukozi afasha abandi, umukozi atabara batarinze kumutabaza. Umenyereza umwana kumenya ivy'Imana ishaka gusumba ibyo twebwe abavyeyi dushaka. Bavyeyi nkunda, nitwe twiyiciye, nitwe twishe isi, nitwe twishe igihugu, nitwe twabivye urwanko, nitwe twabivye ubwicanyi, kuko ibiganiro vyacu ni ibiganiro bitagira urukundo mu bana bacu, ni ibiganiro bitagira icerekezo mu bana bacu. Abana bacu tugomba kubahindukiza nk'uko umuntu ahindukiza ivora y'umuduga. Oya, umwana ntumuhindukiza uko ugombye, ahubwo umuhindukiriza muri Bibiliya nayo ikamuhindukiza uko ashatse. Mureke dukundisha abana bacu Bibiliya, dukundisha abana bacu Imana, hanyuma b'ibikoresho vy'Imana nibamara kuva muri uwo mubiri bazohembwe, basiga amateka meza mw'isi. Nivyo ndabasabira mu izina rya Yesu.